Amahoro ya Yesu ashibamira imitima yanyu bene data mukurikirana ikiganiro ubugingo bushasha. Nagomba ndabifurize umunsi mwiza, ndabifurize amahoro. Murakabaho ntimugapfe, uhoraho abarabe neza. Uyu munsi tugire tuganira ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana muri Zaburi y'ijana na 19 ryo murongo w'ijana na 5 haravuga ijambo ryiza cyane ngo ijambo ryawe nitara rimurikira ibirenge vyanje, ngo numuco iyo umuco uje umwizura hunga. Vyumvikana ngo iyo turiko turaganira amajambo y'Imana, umuco uraza ibibi bigahunga. Mbere ku murongo w'ijana na 30 rijya jambo nyene rijya Zaburi y'ijana na 19 havuga ngo guhishurirwa ijambo ryawe, ngo guha abatungu ubwenge. Nico gituma uzobona umuntu menga ni mutoyi arabaye sigitangaza, mugabo gasanga arashobora kumenya iki ijambo ry'Imana rivuga ngo ntugasambana kareka gusambana, rivuga ngo ntukibe ntiyibe. Ijambo ry'Imana rivuga riti ntiwanka abandi ntiyankane, riha abatunga ubwenge. Vyumve ariko ugasanga umuntu yaraminuje, yarashitse kure, ariko ugasanga aranywa bamutora mu kanevu kandi yitwa ngo yaraminuje. Ariko ngo kumenya guhishurirwa ijambo ryawe ngo biha abatungu ubwenge. Yesu abafashe rero abagirire neza. Reka tuganire ijambo ry'Imana. Kandi ijambo ry'Imana nico kurya n'umutsima n'umutsima ushobora gufasha umuntu mu rugendo akaremerana akagira inkomezi. Iyo turiko turafungura ivyo kurya imibiri yacu irakomera. Iyo dufungura ijambo ry'Imana naho duca dusanga imitima yacu imera neza igatotahara. Hariya muri kete Paulo yandikiye abikorosayi kijya gice ca 3 ryo murongo wa 16 havuga ngo turirimba amazaburi n'indirimbo ngo tuvuganira ijambo ry'Imana, ngo nivyo amatazirano y'ivyamwemo, ngo ijambo rya Kristo ribe rigwiriye muri mwebwe, ngo nivyo amaririmba Zaburi, ngo nivyo amatazirano y'ivyamwemo. Ivyo bintu urumva ni nkama n'amahingredient n'ibintu ugigitoke ugashiramwo tuboga ugashiramwo agatunguru. Urumva nukuvuga ngo iryo jambo riba rivanze n'indirimbo, rivanze n'amasengesho n'ibintu. Reka tuganire ijambo ry'Imana uza kumva kutaronka mwico kurya. Yesu aguhezagire cyane. Yeremiya, dusome Yeremiya igice ca 29 ujya murongo dusome ku murongo wa 11. Murongo wa 11 haravuga ngo womenga n'ijambo tumenyereye cyane, ariko ndarikuzaniye nk'iryawe, kuko nzi ivyiyumviro mbiyumvira ko ni je uhoraho mbivuze, ko ari ivyiyumviro vy'amahoro atari ivyiyumviro vy'ivyago, kugira ngo mbahe ivyizigiro vyo mwiherezo ryanyu. Yesu adufashe cyane. Reka nsubiremo, kuko nzi ivyiyumviro mbiyumvira ko ni je uhoraho mbivuze, ko ari ivyiyumviro vy'amahoro atari ivyiyumviro vy'ivyago, kugira mbahe ivyizigiro vyo mwiherezo ryanyu. Iri kete ni cete Yeremiya yandikiye abambukanywe i Babuloni, bambukanywe ari nyagano. Umuntu yari nyagano akenshi, reka wagomba tuvuga impunzi mu buhungiro, si kenshi abantu usanga bavuga ibintu positive, ibintu bigenda neza. Ibintu vyose babivuga ko bigenda nabi, kandi niko biba biri. Kubiboneka ibintu vyose bigenda nabi, kubiboneka mu buryo bw'umubiri babigenda nabi, kuko umuntu aba yataye ivyiwe, umuntu aba atari mu kibanza ciwe. Inyagano n'inyagano, namwe muravyumva inyagano. Ariko Imana ikiraca muri Yeremiya mu bibazo vyose bagiye barahura navyo muri ico kinyago, kugira ngo Imana ibareme mu mutima. Kandi Imana n'ukuri yari ifite ivyumviro vyiza kuri bo, no kuba baranyazwe suko Imana itari yarabibonye. Ariko hari ivya vyagiye birakogwa, bimaze gukogwa Imana irabacisha kwa kanywafu kugira bagende kwiga, bazogume bayubaha, bazogume bayibuka, bazomenye ko Imana ariyo Mana, ariyo nyene ubushobozi. Erega haraho umwana w'umuntu iyo abona yarayafunguye, akabona yambaye, akabona mu rugo bimeze neza, atagasonga, akabona n'ivyahijya yeja bifise, akabona n'ivyo mu myaka 5 bifise, akabona rafise n'ibindi, ahava kibaza ngo hari ubufindo yakoresheje, ahava kibaza ngo
asumbya ubwenge. None nimwibukane Nebukadineza ingene vyamugendekeye, yavuze ati Babuloni mugwa mwiza, niyubakiye, jewe ndahambaye, muri we haza kwishima, haza kwiyemera. Imana ica mu kanya gato yagiye yisanga yamaze kuza kwivyara ivyoya, agenda nk'uko ibikoko bigenda mwishamba imyaka 3 hariya, agenda kurisha nk'inka, abana n'inkende, abana n'ibisato, abana n'ibikoko, atazi biriko biraba muri ya Babuloni yiyubakiye. Imana idufashe cyane. Rero iki gihe Imana yari kirigisha ababisiraheli, rero mu gihe bari hariya mu kinyago, imibabaro yari myinshi, ubwoba bwari bwinshi, ubwoba bw'ejo hazoza, mbega iherezo ryacu nirihe, mbega iherezo ry'abana bacu. Nawe ushobora kuba wamurikora avuga uti jewe none barankuye mu kazi, noneho na coronavirus yaraje, nahora nja kurangura sinkigenda. Uko uryamye, memoire yawe, umutwe wawe, ubwonko bwawe bukaguma buraba ibintu mu bitazoshoboka, ibyago gusa. Ejo ho turapfuye, hirya ejo turapfuye, hirya turapfuye, raba naringwaje, regidezo yankatiye mu muriro, raba umwana kwishuri baramwirukanye. Ibintu byose bikaguma ari biracika. Niko bari bameze. Hanyuma umuhanuzi Yeremiya Imana iramugendera, genda ubabwire, uriya murongo wa 29 n'umurongo mwiza cyane, ngo genda ubabwire ngo kuko nzi ivyiyumviro mbiyumvirako, jewe uhoraho, jewe Imana, jewe n'umuntu abaho, jewe n'umuntu apfa, jewe n'umuntu akena, jewe n'umuntu atunga, byose nije ndabigira, kuko ibyisi n'ibiyuzwe ni ivyanje. Imana ituma Yeremiya bandikire babwire kuko nzi ivyiyumviro mbiyumvirako, ni jewe uhoraho mbivuze ko ari ivyiyumviro vy'amahoro atari ivy'ivyago, kugira ngo mbahe ivyizigiro vyo mwiherezo ryanyu. Haleluya. Ubu wewe uravuga uti nibavuga iherezo jewe bimeze biti? Mu Kristo mu rugendo, ku bantu basomye igitabo c'ingenzi, bari kumwe na vyizigiro muri rujya rugendo, baragenze baca ahantu henshi cyane kandi baranesha. Mugabo bamaze gushika mu ruzi rw'urupfu, mu Kristo yaragize ubwoba, akaguma ataka avuga ati ndapfuye. Mugabo vyizigiro ngo agaca mubarira ati hewe, erega jewe namaze guhonyoza ibirenge ku mabuye, ndavyumva. Mu Kristo atoyaye, jewe ndiko ndadobera, ngire nsome nturi, urugendo rurananiye. Mu Kristo akambwa toyaye, atirangamiza hakurya, ndabona abamarayika, ndabona ibitsibo, ndabona baje kudusanganira. Mu Kristo akavuga ati nambariwe baje gusanganira, kuko jewe ndapfuye. Ivyizigiro vya kazoza, ivyizigiro vyo gushika hakurya ntiyabibona, ariko kwera kuwe na vyizigiro aramuduza kugira umugenzi mwiza, akuduza mu kwizera. Yesu abahezagire cyane. Nje nanje meze nka vyizigiro muri kino kiganiro c'ubugingo bushasha. Ndakubwira nti mwene data, uhoraho avuze ngo arazi ivyimvira kwiyumvirako, ntabwo ari ivy'ivyago. Mu gitondo ubona ivyago, saa sita ukabona ivyago, mwijoro ukabona ivyago, uguma ari biracika, uguma uvuga ngo ejo ntibuca. Nagomba ndakubwire ngo buraca, kuko ivyiyumvira gufiti. Haleluya. Rabashayirora, si ivy'ivyago, ni ivy'amahoro. Yeremiya amaze kubabwira, bararuhutse. Mbere umanutse gato yavuze ngo kandi muzonyambaza, muzoza musenge, nanje nzobumva, muzondondera kandi muzombona, nimwandondeza imutima wanyu wose. Nanje ndaguhaye iganoke mwene data, uriko wumviriza ikiganiro c'ubugingo bushasha. Niwa musenga azokumva, niwa murondera azokwitaba, mugabo niwa murondeza umutima wose atakinde mubangikanije. Niryo ganuke ndakuzaniye uyu munsi. Imana ikugire neza. Ivyiyumviro data agufitiye si ivy'ivyago, ni ivyiyumviro vy'amahoro. Agufitiye ivyiyumviro vy'amahoro kugira ngo ugira ivyizigiro vya kazoza, ivyizigiro vyo mwiherezo ryawe. Iherezo ry'abagororotsi barangiza neza. None ntimuzi ko mu migani havuga ngo umugororotsi hahigwa n'abana azosiga. Hari aho tugira imitwaro yabo tuzosiga, ni iherezo ryacu. Iherezo ryacu ni ryiza kuko
nitwaguma tugororotse n'abana bacu bazobenefisia bazosigara baramura ku bugororotsi bwacu. Yesu abahezagire bene data. Umuntu wese asubire kumva kuremerana mu mutima ngo Imana irangendera mpaye iganuke ngo ivyiyumvira ifitiye si ivy'ivyago, igufitiye ivy'amahoro. Naho ubona uyu munsi bicika ejo bizocamwo mu izina rya Yesu. Yesu abahezagire. Reka dusenge. Mwami Yesu, turaguhaye icubahiro kuko uri Imana ikibereye. Turasengeye uyu muntu yaramaze gucika intege muri we yumva ko atakikishoboka, ariko iganuke ryawe rivuze ngo umufitiye ivyiyumviro vy'amahoro atari ivy'ivyago, kugira umuhe iherezo, ivyizigiro vyo mu iherezo ryiwe. Turamusengeye ngo mugirire imbabazi aho yagiye mu maganya, umuhe imbaraga zo guhagarara no kumva ko Imana ivuze izoshitsa. Ni mu izina rya Yesu Kristo, amen. Uhora habane namwe.